Hello guys, ni kuri Pam Channel TV émission ni kukayi mu présentatrice ni wangu nyene Pamela Irène IRAKOZE muraho murakomeye de ma part jewe nenda bakumbuye cyane guys nenda bakumbuye franchement nongere ndamutse kandi abantu by'umwihariko batwandike ku ma plateformes yacu cyane kuri Facebook batwandikira ati mega ko kukayi mwakajyamise kararyamira ikibazo c'amakara ni kibazo ca electricity ariko guys si kibazo c'amakara si kibazo ca electricity vraiment ariko akayi kari kuziko tumaze iminsi nyene tukazi ko akayi gafubye vraiment atakigenda ni fake man ati uno musatuzaniye iki après iyi mise de silence what's your new Abuja ndikumwe rero n'umutumire agasanzwe umuririmbyi amaze iminsi abica bigacika muri game umuririmbyi rero akabikora n'indirimbo zikora ku mitima y'abantu wisanga wataritse ibiganza ngo hallelujah bakunzi bo kukayi umuririmbyi ni Emerysun gumana natwe à tout de suite. Guhinduriye amateka n'abantu bahindura imvugo bahora bakuvuga ko iyi mani guhezagiye kugurura inzira sinkubesha na shetani arakwegera kakubwira umujama yo abatakwemera nabo bakakwemera. Bakunzi wo kukayi rero wa mutumire wanje wa muririmbyi wanje arashitse muri studio ndamuhe kaze ndamuhe karibu Emerysun. Murakoze cyane. Ziko mu studio nziza. Umva. Yena turagerageza. Ameze neza cyane. Merci beaucoup. Alors Emerysun urakomeye. Nukuri turashima Imana. Umeze neza ndakubona. Turashima Yesu umwami n'umukiza. Ubigenza gute none kugira wa muri chic uri shock ibya chic navyo ndakubaza mu nyuma ubigenza gute rero n'ubuntu bw'Imana turasenga hama Imana tukabona ibikora nta buhinga bwacu dukoresha Imana igendera tumenya uko bukeko bwije. Les amis guys murumvise ngo ni Imana ngo n'ubuntu bw'Imana gusa tubishime ego karibu kukayi vraiment numva ndyohewe cyane kukwakira pour la première fois je numva ndyohewe gose nanje niteka mwanteye. Wow, niteka mwanteye kuko ndazi ko atari bose batumigwa ahantu rero ndabashimiye kandi no hanyuma muze mutubwire tuzoza. Amazina yiwe rero ni Emerysun. Kubatazi Emerysun ninde yavukiye he ari mu muryango w'abantu kwera hari abantu usanga bakunda umuntu ndabibutse ko abakunzi bo kukayi benshi baranyandikiye kuri plateformes zanje cyane kuri Facebook je souligne andiko ndavuga baraza kwibona bansavye yuko umuririmbyi Emerysun tumuhamagara kukayi none yabinyemereye yahashitse namuzanye byinshi muraza kubyumva mukomeze hamwe natwe muraza kubyumva mu nyuma ibintu kungene bimeze ego Emerysun kubatazi Emerysun ninde au yavukiye aba mu muryango w'abana bangahe akora iki shaka ko abakunzi bo kukayi vraiment bakumenya hama bashobore kumenya umukunzi wabo ninde. Akunze kukayi nagana babwire Emerysun uwo ari we. Emerysun ni umwana mukuru umuryango w'abana benshi umuryango ifura umuryango w'abana 9 kaba turi abahungu 7 n'abakobwa 2 gusa mutama yubako hama nkaba navukiye ku Musaga aho bita kujyambere aho nakuriye ariko naho navuga ko nabaye igihe kinini mu Kanyosha nkaba nize amashuri mato mu Kanyosha aho bita kwa Makasi abantu barahazi ni hepfo y'ikaburimbo hama mvaho ntoye konkuru baca banyorienta kuri ETS Kamenge cyantanguriraho w'indwi igisata gitoye bita A3 cyaniga byo bita machines outils hama ndagiheza cyanja muri A2 igisata gikuru gatoya
niho niga ico bita électricité industrielle hama ndagihenda mpejeje nja kwiga université niga génie civil aménagement et urbanisme nuko novuga ko niko shobora kwidondora uri umutekinicien w'indirimbo ukaba n'umutekinicien ngiye kuducanga amana tugiye kubyorosha muri iyi bisi Emerysun vraiment hama amazina kubera iki Emerysun amazina abavyeyi baguhaye ni gute amazina bampaye ni ivy'indavyi Emery ni ivy'indavyi Emery ego hama Emerysun ryaje kera nakina football gusumba kuririmba bon tenenze ko nzoririmba muri football bakunda kumpamagara ngo Emerysun ubwo muje gutekinika n'ivy'imipira navyo oya reka bubyorosha ariko mu nyuma maze gutangura karere yo kuririmba ndiboze wanyu nataza kuba ufite izina ry'uwanje cyangwa nako kaya kazana nyinse muri football ngakura ko nkahindura Harrison nkashiraho San cyane yita Emerysun yawe ubu kama ndavyumvise abakunzi bo kukaye nibaze ko bashoboye kuvyumva Harrison havuye San mwavyumvise akazina kubuhize ko mu buririmbyi okay hari ikintu wibagiye kutubwira uri umwe mu baririmbyi bashoboye kwiga kaminuza kandi bakameta en pratique ibintu bize muri kaminuza ndasabye kutubwira akandi ico kintu kitubwire sinje ndakibabwira qu'est-ce qui t'a motivé ako kantu katubwire hamutubwire ikintu cyakumotive kubandanya ishure none ugapratika ivyo bintu wize hanyuma ukabandanya n'umwuga w'uburirimbyi je nakuze afise umuvyeyi akazi umuvyeyi wanje gusa umwigisha yari umuvyeyi akazi ariko yakunda ko abana biwe biga rero uyu muvyeyi ndiko ndiga yabanje kumbwira ati ibyo uzokora byose uzobikora uko yejeje secondaire ndaheza secondaire amubwira ati papa je numva ndakunda kuririmba arambwira ngo bijya bintu mujamwo ora vya papa bon mon fils bijya bintu mujamwo omenga bashobora ku nawe nzotera imbere mwana nzotera imbere ambwira papa ndabikunda arambwira ati rero ngaho mwaragiye inama ko arambwira ati rero nimba ubikunda dushireho kino kintu tangura université tugiranira amasezerano unaniwe muri université ucuye kuririmba ukamenya ubandanya uririmba rero kubera ko nakunda umuziki akaba ariho kandi ntashaka kubabaza umuvyeyi mbahobije kwiga cyane ariko ndiko ndiga ntango university niho natangwa gutahura ko ishure n'umuziki hariho kimwe kiduzi kindi natabuye ko twe turakora umuziki ariko iyo ufise amashure hoho hariho abantu bakubahira kijya kintu kubera ko babazi yuko abaririmbyi muri rusangi benshi batize naho ngiye kuraba ubu bari akarusho benshi bariko bariga hama ndatangura ntibyari byoroshe nariga joro ryose kugira ngo sinanigwe hagira iby'umuziki gumana kugira ngo amamutama haragera igihe rero akabona ndabitora muri université arambwira ake nimba tacho bikwicira kubera iki none no bikubuza bibandanye wewe nyene igihe uzokumva ko ushobora kubihagarika uzobihagarika hama rero cyabana n'umutama yatanguye kuzaramfasha mu by'umuziki ngiye mu matournage akamperekeza yarantwara muze yarashira mu modoka yiwe turumusugira shooting he nkamubwira ati nahana tugende akaca agenda ariko muri shooting rero bisaba ko wagiye mukine gufungura yaca telefone ngo mwabase byo mufungura n'ibyo kunywa namwe ati oya ndabibazaniye muri bangahe akaca mbona arabizaye hama nka shootinga bon acha motiva kuko yambwiye ati kubera ko wabanaye wiga ntumara amazi nanjye nzoza ndabigufasha mu buryo nshoboye bono vuga ko araho byavuye kubera ko umuvyeyi yambwiye ati ntushobora guheba ishure iga kuko n'ubundi uriko wigira wewe si jewe ushobora no kuzoyaheza ntakiriho kandi niko byagenze kuko yumvise nagiye kwiheza Imana yaramuhamagaye ariko yubahwe ahane ego cyane nuko rero byagenze bituma mba motive no kwiga cyane kandi mpeje université maze igihe gito ndavuga nti n'ubu ndumva umenga arageze ko njya guca maîtrise niga ko vuba nshobora gutangura guca maîtrise no kubandanya igisata ca maîtrise nibaze ko abantu bariko batwumva nibaza yuko inspiration irarenze wow ishure ni ryiza navuga ko umuntu wese ashaka gukora umuziki hari ikintu wavuze yuko bakikubahira kenshi nko ngaha iwacu bumvise kame mufise akabare hajute gusumba abandi barakikubahira barabona yuko
basi ibintu by'iwawe uza kubikora mu buryo buri professionnel ntibagereranya n'abandi nabo baba bakora ibintu vyiza vya grave mugabo wewe uje burya nyene ari akantu nyene kicubahiro karenze kubandi abarundi niko tumeze wazo ahantu mpora ngenda bakambwira ngo uyu ngo umuririmbyi wacu witwa Emerysun ngo turamuzi nkabaramutsa nyene aca nicara kazamumba nkuko nabazi kuko bavuze rya zina kamba kumuhaje ngo engineer ngo ni sawa aca ndababwira ati ni sawa bakunzi bo kukayi ubu rero arabivuze numu engineer yari yase kubivuga numu engineer ashaka guteknika indirimbo ashaka guteknika by'amazu ashaka guteknika ngo nibyo umupira agira biteknike na urumbuye mo numu engineer dufise kandi akongera karirimba Emerysun vraiment respect urakoze birangyoheye yuko rwaruka rw'u Burundi canke abarundi tuko turatahura ikintu cyo citerambere ryo kwiga hama ukakomereza aho nyene biriko ibintu biranezera vraiment ya ishuri n'ikindi kintu kandi hariyo ishusho riko rirahinduka mu baririmbyi hari ishusho riko rirahinduka mu baririmbyi ukawome murabona ko hari abaririmbyi bakora ivyo bazi ivyo barimwo ibikorwa byanyu mwuba murakoze cyane yego kandi ako kantu kandi n'abavyeyi baza kumviriza kino kiganiro numva yuko umuvyeyi wa Emerysun hari umuntu aca kurya umutima akakubwira ngo ibi bintu ngo naco uzovamwo bireke ubwo ukawome murumva ko mwagiranye amasezerano iki kintu ni wakigira na ndakwemereye kuzokigira iki vraiment ibi bintu sindi ko ndabitahura neza urumva umwana mu nyuma amaze kubona umusaruro uri kuravamwo akanaguherekeza kuri shooting ako kantu vraiment umuvyeyi wanje nuko yarameze kandi yazaye ko ni ikintu nanje natahuye ko burya umwana abafise ibyo akunda kandi n'umuvyeyi abafise ibyo ashaka ku mwana akora rero aho gufata umwana mu mujyi umutima mwereke ko kiya kintu akunda utagishaka shiraho amasezerano n'umwana mubwira ati okay ukunda ibi nanje nkunda ibi ugakora ibi je nshaka kwibubika ubishikako kubera ko muri wewe uvuga uti ntakora bijya amasezerano twaye n'umuvyeyi zonda mubabaje kuyiwiwe ucuba ubije yo kwikosantra kuri bijya by'iwiwe n'ivyo wawe kinda gutabara ko kumbure ajya amasezerano yatumye ngira inguvu nyinshi gusumba iyo taza kuyashiraho wow umva ko ari ntaryoshe Emerysun tukiri ngaho nyene ndashaka utubwire kugira ngo ninjire muri vif du sujet nagomba utubwire ubuzima kuri wewe bufise definition iyahe canke abantu ngaha kwisi urumva aho ndiko ndagenda ndiko ndakumva ego ubuzima kuri wewe buriko bwakwigishije iki ibyo umaze kubamwo canke abisi kungena umaze kubabona umaze kuba definisa gute ubuzima bwanyigishije ibintu byinshi kamere bwanyigishije yuko kizira kwizera umwana w'umuntu na Bible irabivuga irabivuga yuko hagowe ngo haravumwe uravumwe kwe uravumwe n'ibizera umwana w'umuntu kuko umuntu arahinduka umuntu no munsi ashobora kuba mutwenga kubera ko muri we afise ukuntu abona ibintu hama kwa kuntu yahora abona ibintu ejo byahinduka bikamutera ishari bikamutera inzigo ugasanga bamuntu mutwenga musigaye muhura nuko kuramutsa nakuramutse kandi atakosa ufise ariko iyo umaze gutahura icyo utabura ko ari umuntu mu kamere y'umuntu n'umuntu nahinduka ngabo biragoye uza gutahura ibintu biragoye gutahura ivyo biragoye gutahura umunsi umuntu ariko muratwenga ejo kavuga ivyo nibiki birasambura umutima kwe niwe muntu afite umuntu n'umuntu ahinduka ujya umuntu adahinduka n'abari umuntu rero ubuzima bwanyigishije yuko bwa mbere bwo turi ku isi twarahaje dufise igiringo tuhamara hama tukahava ariko ikiringo tuhamara cyose ntitwari dukwiye kukibamwo umubabaro twari dukwiye kubaho umwanya ku mwanya uko tuvyifuza umunezero dushaka ariko ntitwibagiye ko dufise abantu tubafashe ibintu bishoboka hama dukora iciza hama wa munsi niwagera twigire kuri nguzi ncyo natahuye mu buzima hama kukirekeye abantu sibo hari abantu beza ariko hari abantu beza hakabaho n'abantu babi ariko abantu babi ntibadutume tubona ko n'abantu beza ari babi batume twibagira n'abantu beza kandi kenshi usanga ikibi kiragomba kuganza iciza kigashaka kugipfuka ego ukibagira ni
nk'ubu par exemple nk'umuntu arashobora kukugira ibintu byiza agacaza akantu gatoya gafutana bya bindi byiza byose. Nacyo gituma kenshi iyo tuko turasenga hari ibihe tubamwo uri kurasenga ukavuga ati Imana ndakwibutsa ikintu kimwe gusa, nibuka ko hari ikintu kimwe nigeze gukora cyiza hamukimpembere. Kandi iyo tuyibukije Imana ikintu kimwe gusa iratwishura. Rero abana b'abantu natwe turatandukanye. Iyo umuntu afise umuntu agukora ibyiza byinshi ikintu kimwe kigafuta bya byiza byose, ariko sinzi bitwe kumera gutyo. Dukwiye gutabura yuko umuntu n'umuntu ashobora guhinduka, ariko twibuke ibyiza dukoreye hama tubimushimire, hama twibandanirize, kuko hari umunsi tujya hariya atakintu kimwe dutwaye nabwo rubanza tutwe dugataha n'imodoka wiguriye igapakira abandi aya manoti ya mahera warondera imyaka n'imyaka kazojya abandi warashima rero n'abazoyajya batanarushe nkuko we warushe. Ariko kora iciza, bara n'abantu neza, fasha abantu bishoboye, hama ibisigaye navyo Imana izoguhemba wibandaniza urugendo. Yes, bakunzi bo kukayi nguyu Emerysun rero mwumvise igituma namubajije iryo jambo. Nguyu ni wa muririmbyi amaze iminsi aririmba indirimbo zimwe amajambo akora ku mutima w'abantu. Ushobora no kwihenda ukibaza ngo ni indirimbo yo muri eglise ugasanga watarisibiga yanze ati haleluya. Imani guhinduriye amateka, n'abantu bahindura imvugo bahora bakuvuga ko Imani guheza biri kugurura inzira, sinubesha na shetani arakugera akakubwira umujama. Yo abatakwemera nabo bakakwemera, n'abakugwanya nabo bakakwiyegereza. Abisi buzuye uburyarya, amashari n'inzigo ni byinshi, uteye imbere birabaye bagashaka kupfa. Abisi buzuye uburyarya, amashari n'inzigo ni byinshi, uteye imbere birabaye bagashaka kupfa. Ariko Imana si Yohani canke Asumani, iraturinda ariko Imana si Yohani canke Asumani, gupfa ntidupfayo ukiraturinda. Katujya ubuzima nguyu turicaranye ni Emerysun. Ndavuga ku ndirimbo zibiri, aramaze kuririmba indirimbo nyinshi, ariko hari indirimbo zibiri zimaze iminsi zikabica bigacika. Voilà. Nguyu waririmbye indirimbo ngo abisi buzuye, wamfashije gato mana. Imani guhinduriye amateka, n'abantu bahinduye imvugo bahora bakuvuga ko Imani guheza gikugurura inzira, sinubesha na shetani arakwegera akakubwira umujama. Abatakwemera nabo bakakwemera, n'abakugwanya nabo bakakwiyegereza. Abisi buzuye uburyarya, amashari n'inzigo ni byinshi, uteye imbere birabaye bagashaka kupfa. Abisi buzuye uburyarya, amashari n'inzigo ni byinshi, uteye imbere birabaye bagashaka kupfa. Ndariko Imana si Yohani canke Asumani, iraturinda yo si bayari. Man,
ni amajambo y'inkora mutima murakoze cyane turiko turabamwo abantu benshi bariko baramwa mbere kuva kera ndashaka utubwire iyo inspiration n'ibintu wabayemwo urumva ko wagize analyse ikwiye ku bantu n'abantu bisi ingene bameze ariko iyo inspiration kuririmba amajambo y'inkora mutima nkayo quelle est ton inspiration rero kugira ndabiririmbe ico kintu cyapfuye naricaye ndiyumvira ibihe turimo ndaraba ukuntu abantu bahindutse sinzi ko ariko bamye ko mburengano ko naciye ubwenge nkasanga byarahindutse nibaza bibaze yuko kera nibaza ko ahita urazi kuririmba hama batojana muri studio wakuzi wo kukazi ako ko ndakabitse hama ndicara ndiyumvira ndaraba ndavuga nti kubera abantu bameze gutya ubwo siga ibihe wari uhejeje kubamwo jewe mutama wanje agwaye yarambwiye ijambo yasanga atwara hama aragwara maze kugwara yatwara isoko arambwiye ati je ku kazi yanje hariho abantu bato bajya abantu bato usanga bacuruza irengarenga amatomati tibagira mujinda ndazuye ubuzima babaye nk'uburagoye usanga ari umuntu w'ikijana cyangwa amajana abiri cyangwa igihumbi ukaca wiyumvira ati ga mwana none ujya mu mama yunguka igihumbi abayeho gute ku munsi rero ndanga umuntu abarenganya kuko manzi ko baruha kandi akamara baronka cyakimbwiye nagifashe gisanzwe rero mutama amaze kugwara ari mu bihe byo byanyuma mwana abarundi bafise umuco mwiza iyo umuntu agwaye abantu barabaza kumura bakamugemurira babantu bajya abantu yafasha bato bamwe mu bunguka igihumbi nibo baza bagemura ugasanga umuntu avuye kure aje kugemurira mutama Mutama nahamagara ambwira ati babantu nakubwira ngo igihumbi nabo ariko yiyumvira aza kungemurira ati rero uraba suko bafise byinshi ariko nuko bafise umutima rero ntihatanga ubufise byinshi hatanga ubufise umutima ati akambwira ati hari abagabo twasangira amahenken nkiri muzima twataha twamerewe nayo twakoze mu mahera n'ayandi nta numwe ndabona ngaha urumva tibisigura rero ko abantu benshi barahindutse harano bagukunda kwera ukomeye yabaye amajambo kuko yabimbwiye muri yitavye Imana 2017 iyumbire icyo gihe cyose amajambo naragumanye gushikira isaha ngenda gutahura ko kubera iki ubujyajya cyane cyane numva y'amajambo tangu ati hari abantu barabaye injyajya mushobora gusangira mushobora kuba muri kumwe ariko ku mutima afise ibindi byiyumviro canke kinashaka gushikako rero niho narona nicara ndavuga nibo Imana kugera Imana iguhinduriye amateka n'abantu barahindura ibyo bakuvugako kandi niko bimeze iyo ukenye Imana ikakuduza ugatunga abantu bashatanga kuguhindura version y'amajambo ujya yamara rose tuzi nawe yakuye arakano nanditse kuri Twitter yanje nanditse ngo abantu iyo utanguye Imana ikugiriye neza utanguye kunezerwa baca batangura kuzana ibyo wakora muri 2012 none tobizi ngo ntitubizi wari umupanchi ngo utame muri 2012 no kuri ariko abantu bararyoshe 2012 umuryango ari no uzana ibijya bihemwa abana mu bwana ngo no kira mu bwana yarameze uko ntaco bipfana nibiye tuba tugeze mu amabiye ngo yaregeranye umufuko amabiye n'uturi kuregeranye ibyo nibi ni kuvuga ko abantu yama ari ikintu kiba ari muri bo akumva umenga uteye imbere hari abantu banezerewe n'iterambere ryawe hari n'abandi benshi uteye imbere bitigira bibanezera rero ndavuga nti Imana ari guhindura amateka ndiko ndavyandika ati Imana iguhindura amateka n'abantu bahindura imvugo bakuvugako ko natahuye ko ni watunga bigahinduka dusenga Imana batunze ntukene ubikire by'umugana uciye hose ngo yaguma utuntu n'utu ngo yaja hanaha ngo narakivugana n'abantu ngo yaragara ku bantu wanashima ugasanga nta n'umuntu yigeze nakurondera nta n'umuntu yigeze nakuramutsa kandi uwo kuramutsa gute bari mu makuru ya 2012 urumva hamaro cyamba inspire no kugendera iby'abantu ndabona iyo bihindutse rero abantu bakwemera hari abantu bagukunda hari n'abandi bakwanka rero cyangwa ntabise rero byabuzuye ubujyajya ni uteye imbere ntibagwa neza ariko Imana rero Imana si umuntu afite y'amazina yose navuga ati Imana si umuntu yego Imana si umuntu yaturinda naje bituma mvuga nti hari abantu muri reference mvuga ati tuzogenda hageze tirekana ibiri ubuzima
abisi bazohateba tuzogenda hageze kuko hageze kugenda nta n'umuntu azo gukorako bashobora no kujya amantu navyuka ugasanga hataragera bakurondeye nk'incuro igihumbi ukabaca mu myanya y'intoki ukigira ariko iyo hageze uriryamira mukitahira nyene atanu anabukozeko tiye tuzogenda hageze igitero ca kabiri nkavuga nti nyizere nde canke ndekende kubera bisa ko arancanga nizere nde ndekende ko abisi babaye buncange umugenzi ni umwasi ni bose babaye uruvange uko ubu monde aragucanga monde tugezemo biragoye kumenya uyu n'umugenzi by'ukuri cyangwa uyu n'umwansi kuko abagenzi abatwize ko ari abagenzi kenshi dusanga ari bo bansi d'office nawe twaza ko ari abansi kenshi dusanga cyo nawe muri ngaranyanka kwikangiriye kino kintu ugasanga kumbure wewe ntiyakwa cango hari umunyango nakaje yanditse yavuze kuri video akora ka video ngo tubacange ngo bacange uno musi ngo bashireko ngo byasaze kuko uri mu marira ngo cyo bacange ngo bereke kuno musi muri yahantu heza ngo bacange wabure you know kubera ko tuba tuzi ko mu tugendana abagenzi ni bande bukuri kuko cyero ndatinya abagenzi nkavuga mbona basumuna mbya ati wenda kwanga kuko nabwiye ati ndakwanga byo kuraba kwanga ntabayigirisha ariko ujya mu ntaguma amande yawe oya nta na kimwe akakaza kwa twatujika oya nta na kimwe sha nta na kimwe hama wagaruka ukanamugira n'imigambi yawe wajifisa amaplan yo kunuko we yangu ngo imigambi ni myiza wagenda ngo none ngo bimbwira ngo bingirira iki kwajya ngo ekaravuga ngo numva umenga urumva ariko wagaruka cyatsa gutwenga we ngo tubandanye ugasanga rero tubanye n'abantu bameze gutyo benshi bigoye kumenya umugenzi w'ukuri n'umwasi ugasanga muri mu groupe mwese ngo muri abagenzi hari n'igihe usanga marana create na groupe y'abagenzi hanyuma ukaja no kugusangira ahantu uhagurutse mwese mwari hamwe hacavuga ngo habonye ngo hajya abana WhatsApp rero iratesa bashaka ko mvuga muri groupe mwese abandi bari inbox bariko barakuvuga wabonye ngo wabubire watamye kuje umuntu watari na akagumagaruka ngo tumye karavuga kashaka agachatinga ngo ngo none ngubona ngo twogera gute wewe kubera ko ufise umutima mwiza wowe kuravuga ibintu ubona ko byogira akamaro ukabivuga ukazumva suye inbox ngo wabonye jana warigira watari umuntu byose arabizi wewe nanzigo ubifisemo uriko ubigira ko umutima wawe ufitiye bw'abandi muri bo ariko bakreya bari mu zindi rero abantu baranyigishe cyane tuma ndabayirimbira nti ntacu tuzogenda hageze n'ubujyaja bwanyu byo mwokora byose hatarajya Imana sibayari ni Emerysun wamengo sinza hana ariko araronka inspiration arayitubwira aho nyene agiheza sinzi yatanguye canyaka mugabo ndibaza ko atanguye injyaje abisibuzuye ubujyaje ni Emerysun twasuye kubona asohora indindi ya kabiri yitwa Tagata nari nakandi sako kana bavuga ngo harabavuze uzofukenye bakubona mu ruhombo ariko no musu nakora kangira harabaguhebuke ngo business yawe nizotera imbere rabuno musi ugeze kure alhamdulillah nibaze barabuko tagasi nuko Imana yakugize nibaze barabuko tagase baze barawukutagase nuko Imana yakugize mugiye kwica baze barabe nibaze banga tubya yuko n'amashuri tuzoheza kubera ko turi bijuju canke dusiba nawe ukacu tubwira ngo baze barabe bana we kandirimbire musaza kandirimbira oya harabavuze makandi kapa tudusibira ngo baze kajya rero karanyuba
ngo harabavutse ngo ntacyo uzovamwo bakubona mw'uruhombo none uno munsi uri igihangange wicarana n'abahambaye harabavutse ngo uzopfa ukenye bla 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 ngo uzopfa udatunze uno munsi inoti ni jeje mu batunzi uravugwa na wewe harabaguheruje ngo business yawe nizotera imbere raba uno munsi ugeze kure alhamdulillah ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya ifuruka haleluya haleluya nibaze barabukutagase nuko Imana yakugizeyo tagata n'umwanya wawe n'igihe cyawe n'umwanya wawe na haleluya waranayishizemo na hamudurira kugira ngo wese yiyumva rero n'igihe cyawe kuko ari igihe Imana yabaye umunye baravuga kandi icyo gihe ntibyari bimeze neza ni witagatire rero umwanya wawe tagata kandi wahamagare ngo murabe kuko hari muri Bibiliya havuga ngo niyaheza kuguhezagira uzubahamagare ubereke ibyo Imana yagukoreye Naje gituma keshi ari jambo natawe Bibiliya bivuga ngo uguhora no kw'Imana nuguhora rero iyo jambo maze kwitahura nta muntu gukorera ibiki uzumubwira ati uguhora no kw'Imana wewe bandanye umukunda tu guhora no kw'Imana ubaze babubwire ngo kumva ngo yakubwiye ibi okay yakoze ibi warumwizeye yavuze ibi namaka okay guhora no kw'Imana uca wibandaniza kandi ntuzugira urwaho uzubandanye umukunda hamuraga Imana nzomuhorera kandi azokwibuka ko ari ibintu yakubwiriye ariko ari Imana yakoze umuti wiyumvise gute izi ndirimbo zibiri zigisohoka ndashaka kumbwira ingene wiyumvise n'amakommentaire y'abantu wumvise bagira feedback z'abantu kuri izi ndirimbo zawe ndashaka kumbwira ingene rero ni indirimbo zasohotse ibintu hari menyereye nkumva nk'abantu bakuze baramamagaye kazomba arantelefone umuntu ntazi umupapa akuze kamwira je nimero zawe nazisabye shaka tubonane ntakibazo ndakubona nta kibazo cyane ndakumuraba duhuye kabona none umutama iyo umuntu akuze ibintu byanje yabyumvise gute bakambwira ikintu baryohewe kumva hari umuririmbyi w'umurundi kuburyo babivuze ashobora kuba yandika ibintu nk'ibi bizima nabwo ati mbwa nabandi barandika ngo ya twe twashimye wewe cyangwa ati rero kuri bandanye hagize ikintu kenera cyuzu duhamagare bako nyohewe mucyo nico tu nabandi bakampamagara bari ahantu ugasanga ashikiye mu bantu muri groupe y'abapapa bakobo sanganye no tokwibaza ko ari bo mushobora kwicarana kumva ko bariko ari babantu bariko rakugurura babwira ko ruku bakagwa n'imitwe ya business urumva kubera indirimbo nabandi bakagwamagara ati mwana no munsi meze gute ariko ko byamye mbate apere umuntu ati ni sawa mwana no munsi meze gute bimeze neza none gashaka nzi mwege bibagora uri mu biki nabwo ati nari muhira ngo okay ngo rero ngo fata taxi usanga aha aca ngenda zongo yarampaye amahera urumva ngo ugenda uyakoreshe ngo utunza gufungura ngo ndaza baje ngo birabagora ubishobose gusohoke ati murakoze cyansanga nyine ariho abantu natanze message bari bakeneye kumva hama nanje ndavuga nti okay za ndirimbo zarakoze ku bantu burya hari ibintu abantu baba bashaka kumva bashaka idemesho canke message bashaka kumva batahora baronka canumva ko ari n'umuntu atabasenga ataja muri eglise ariko yumvise kajya karirimbo kandi shimire kandi twongere dushimire cyane Emerysun aba journaliste bariko barakora cyane gose n'abantu bo mu makaraoke barakunda kuririmba indya ndirimbo uba Emerysun je hari ikintu abaririmbe je ngira umbwira ivyo bintu bibafata hari ukuntu muza mwashushe mukadushusha imitima mukadushusha amatwi mugatera muturirimbo kangahe mukace munyikane dusoye kubabona wewe waraje ngo kagafoto wama agafoto sinasura kubona agafoto ka zokwama guys ni wa wundi yarima zokwamba ndi wa wundi zokwamba ndi waruzi ko atazonze ukwimyakizo kurakuranwa ikazinde kagenda zoguma ndi wa wundi turamubura urabona rero umbwira ahantu waciye ugenda agafoto narakabuze kagafoto wamana wa wundi turamubura hari igihe nyine ukora ibintu
gakora umuziki hama akaba hari ikindi gihe bishikanye n'ugasanga abatwawe n'ibindi bintu ukabalance ukavuga ati mbandanye bica nk'inkora ibi hama wabona ko ibi umuziki atari cyane atayakino ariko abikoramo cyane ugacubanza kwibukaja mu bintu bishobora kugutuma ugira uronka akunguko kugira ngo ubeho kuba n'imyaka ikiragenda ejo uteza kuba ufise umufasha abana nk'ababo mvuge gute baziko bagwa ko basayitse arongora ariko jewe ndazi kunzo bamfise umugore n'abana kandi bazokwiga ahantu heza nibyo ushaka kandi bazotifuza kumugora neza afise imodoka nzwangira muri wanje kugira ngo ntaye bya bintu bivuga ngo uri heze kuntora imana impeza genzo azobafise gwiwe hama cyese abaye ko ukorana inguvu ukabona ko iki ntugihebe ariko ugishira ahantu ubanze wiruke niki kikwinjiza amahera cyane burya kubu irasanzwe ko tuyibayemo ariko kazoza iteye ubwoba ko ntituzi biri imbere kahise yo twatuzi ibihe twayibayemo yari imeze ariko kazoza birababaje kukumva mu myaka nka 30 abantu bakora bavuga ngo ujya ari naka ariko ntaca afise kirababaje rero kugira ngo icyo kintu ntikize kigushikire kirageza kubyubaka ubu ikintu ubona ko ata buryo bwinshi cyo kirakuzanira ntugihebe kubera ko kiri muri wewe kumukora pole ariko urabe ikindi nacyo gishira n'inguvu nyinshi kugira ngo ejo ntuzobe ikiro ry'umugani ngube ugasanga uri rwa gute tuvuga gute ngo umuhisi kandi uri umuntu muzima yo uraduturiye ngo umuhisi kandi ukiriyo urahora agira biri yamujyango ni wa wundi kweli rero wera ko ntukemere kuba umuhisi ukiriho gerageza gukora cyane kugira ngo ejo nawe bazovuga ati yari yarakoze numva nkorekeje kubwira abakunzi bariko baradukurikirana urumva tubwiye yuko hari ibyo warimo udahebye biriya kugira ngo urabe ikikwinjiriza cyane yego ntuzohapfa umuhisi mugani wawe kandi ukiri muzima nga urabona yuko vraiment wacuza ku nguvu zidasanzwe maze kubiheza bijya navuze nti okay ubu ndashobora gukora umuziki neza hama cyane gukora umuziki ariko nibisigura ko nakwije n'ubu ndacyarondera kandi ni Emerysun tubona akora ama video ama clip video meza eman félicitations vraiment murakoze video twiza unye uturi muri pause cyangwa washaka kukaraba ukavuga ati wow félicitations vraiment n'utu video tutugirira neza hanyuma tuko turasozera ni giki wobwira ari abajene benshi bari kwarabyuka mu gwaruka ni giki wobabwira kugira ngo bashobore gusohora indirimbo ziri hit en même temps apana za ndirimbo twumva amezi 2 amezi 3 zigashuha hanyuma tukaza tubona baranyitse donc en même temps bagira indirimbo ziri hit kandi bagira indirimbo z'inkora mutima nyine zubaka abantu nigiki wohanura nk'abo bajene bari kwaravuka mu muziki ukwicara bakiyumvira ko indirimbo bagomba gukora turabejo haza tuzosaza rero ku miryango yacu hari indirimbo tutazoba dushobora kuririmbira imbere y'abantu tuzatungana icyo gihe cyangwa imbere y'abana subiramo ako kantu ku miryango yacu hari indirimbo tutazoba dushobora kuririmba mu myaka iri imbere y'abantu mu myaka wabaye nko mu myaka 60 kubera ko niwabiririmba abantu bazoba barakuze mu mutwe bazoba bafite izindi byumviro nyuma bazotanga gutahura yuko ataco bigeze ukora kubera ko amajambo wabahaye wajanye n'ibihe warimo ntibiyumvire ko ejo indirimbo ari ikintu kidapfa ikintu bazoguma bumviriza kandi rero ndatinya ko ejo umwana wanje adoja kuri YouTube kuko bizoba bihari hama yumva ivyo naririmbye hama avuga ati papa niwe yaririmba ibintu nk'ibi kandi ndazi ko umwana wanje ejo ari kwishure abantu bazomubwira papa we yari umuririmbi azoba afise abandi bana vyigana bazovuga papa we yaririmba ibintu bidashoboka urumva rero ntitwiyumvire kuri twebwe ariko twiyumvire kazuza kacu niyo mara kumva ati ejo ndimo nshaje nkuko barimba ama country yo got me urumva twasuzusubira abantu bakaryoherwa begwari ijwi washaka muri karaoke yo rero twige ko no munsi nshobora kuri ibintu byacancu ba misa abantu bakaryoherwa kubera iki gihe mu myaka iri imbere batazohimba indirimbo yiwanje abantu baryoherwe kandi nk'umwana ndisoke umwana wanje niyaja muri karaoke mu myaka iri imbere akumva ko ari indirimbo ya se wiwe
rizomuryohera. Ndafise umugenzi yaririmba yitwa All Saint, se wiwe yaririmbye nkoreza ijambo yemwe nkoreza umwana yewe narire nzoza yajya mutama. Rero iyo ndamuravye ahora ambwira ati yambwiye ijambo ngo ndi fier ya papa kubera indirimbo yakoze mbonye no kwazisubiramo. Nanje byatumye numva ko gute nkokora indirimbo ku buryo mu myaka iri imbere nanje naho nzobashanye nzoba ndi fier ibikorwa bwa mbere byanje abana bakabyishimira canke abamenye icyo gihe bakanyishimira ugasanga gumana babantu nyine bavuga ati uyu kuva kera yanyemeze gutya. Rero neza ko bakwiye kwicara bakiyumvira kazuza kabo mu muziki, ntibiyumvire kazuza kabo mu buzima ariko bimvire no mu muziki tuza tumeze gute, hama bumve ko bo kwandika bicare bandike nitwihute n'ibigezweho. Ibigezweho nibyo umwana mutoya ariko twiyumvire kubizoza ibintu dukora ibintu bizorama imyaka yose. Wow. Ni message ryoshe. Murakoze. Merci kandi. Hama hari abantu gaha bariko baraturaba. Hari utubazo ngira ndakubaza. Tudashobora kurangitsa ikiganiro ntakubajije. Baza kumbaza umuti. Yes, umuti pari chic vraiment, ari shock. Mwumvise ko ari engineer. Aba engineer murabizi. By the way nimuzoreke kumuha ibiraka abikora neza cyane. Je n'ama etage yose urubaka. Ma etage ibiki ntimureke kumuha ibiraka vraiment murumva ngo agiragire na maîtrise urumva sinzi naho azatuzanira y'amazi yo mu kirere no kwiga. Ego. Ariko aratwumviriza avuga ati umuntu ari chic ari shock none bimeze gute. Emerysun kibazo ca mbere Emerysun arubatse. Emerysun ntanga. Rero je sindubaka ndacari mu nzira. Emerysun ikintu ca mbere avyutse akora ni giki? Bamvuga ngo ndasenga mvyutse no ariko nditeranya n'Imana. Rero kubera ko nakundi bifu n'Imana cigini gakeni uko gusenga kwera mvyutse icyo cyo n'Imana irabizi ariko iyo ngira ngyame ndasenga. Ikintu ca mbere byose ukora. Ca mbere mbyutse iyo mbyutse ndatora telefone. Je ndukuri nzo hava mena mu prophet. Nico nagira mvuga. Ndatora telefone. Twese ni ntora telefone nkaraba ibyavuzwe biriko biravugwa. Nkaja Facebook nkaraba ibihari. Nkaja Twitter nkaraba ibihari. Instagram ayamarizo sose nkayazunguruka nkabanza nkaraba. Hama nkanja kuri WhatsApp. Hama umushiri nkamwandikira nkamubwira ati waraye neza umeze gute. Emerysun unyiciye umuti ariko reka ndagufelicite kuko uri mu master bake badimeta abasheri babo. Reka ndagufelicite mugabo umenye ko uwo mushira anyiciye umuti. Guys anyiciye umuti kubera bari kunsaba kanimero bakansororera bakankunda. Ariko rero bashobora gusaba kanimero kagatanga kugira ngo abagenzi barakenewe. Ngo pomera hose. Bana mugabo ndagufelicite uri mu bagenzi barakenewe. Oya n'abagenzi ngaho. No kuri murakoze nuko usanga ubuzima bumeze hamukajya mu maprogramme yandi yose wapanze ku munsi yawe. Emerysun kibazo ca gatatu ico gihe gisoze kino kiganiro ikintu ca mbere kikuryohera nawe muntu ahejeje kunyicira gahunda tunamubajije uvuga ati ni kinyene n'abagenzi bawe bose bazi yuko ukunda ikintu ca mbere ukunda abagufungura canke ugira kikunezera cyane. Sport gym wahe mutanga shake shake barabizi gym hageze gym numva ndumenga ngiye mu bundi buzima tukuye mujya muziki kwasanga ndawukora eko gym ni ikintu cyambere kiryohera cyane. Ndabyumvise bram. Alors ndamushimire cyane aha niho igiganiro cyacu gisozereye ukaba washimiye ikiganiro cyacu de Emerysun ntugende utagize commentaire gire like ongera unagipartage n'abandi bien sûr. Hanyuma uni wa muririmbyi wanyu ndamushimira cyane kuba yaje kukayi akaduha kino kiganiro ko yantwengeje cyane nahejeje kunkorera umutima urizi zarama. Ndamushimire cyane navuze yuko kanimero mushobora gatanga.
ha gapomera zose guys gapomera zose ngo ntazurugu zokwera hakikare n'umukunzi ngira tuzomuhabwa mu misiza ndamushimire cyane ku kiganiro ahejeje kuduha ku kayi akaza kemera kuza murazi ko abastar bagoye kuronka vraiment ariko twaramutigise kandi twaramuronse muri Pam Channel TV tugushimire ku kiganiro duhaye tugushimire kuri vibes zawe twibaze vraiment yuko abakunzi bacu bashoboye gushimishwa babandi kuri Facebook vraiment agafana ndagahabire shicho abo ndiko ndabwira ngira biyumvise agafana ndagahabire murakoze Emerysun merci beaucoup namwe mwakoze kudutumira kigano cyari kiryoshe kukayi nzayiko cyabaye hama abafana nabo babandanye bakurikirana badukurikirana kandi mwana yimukora ko ndazi ko nakazi katoroshe ndazi ivuze ngabasare baragoye ndabizi ariko jewe giye cyose muzoba munkeneye giye cyose muzoba mukeneye ko twari cyo tuvugana ndi tayari muzoza tuyage wow hama ko nani ndakenewe none narakeneye ko bambona na kuri channel yacu abisi ubu zoshiramo kukayi tagata aha rero niho dusoze ikiganiro na vendredi tuzogumane natwe akari nyuma karahinda peace and love Emerysun peace and love